yari yicaye kuri kontwari yijiriwe mu maso. Yarababaye kandi yumvira byinshi cyane, asa n'uwarengewe, ari nakamiragura amacupa y'inzoga zikaze. Ndamwegera ndamubaza nti, nta muntu muri kumwe ko hari ahantu nashaka ko tujana? Arambwira ati, nawe urabibona ko ndi jenyene, ariko hari ikintu ukwiriye kumenya. Iyo ukeneye inzahabu uja kuzimba mu misozi, iyo ukeneye petroli uja kuyimba mu myobo yayo, iyo ushaka ijuru usoma Bibiliya, iyo ukeneye urukundo naho uja kururondera iwanyu kwa nyoko wawe. Acabandanya kwinywera inzoga ziwe, gusa je naratangaye cyane kuko yari umugenzi kandi atamunabi yigeragira. Ngira amatsiko yo kumenya ikintu kimuteye kumbwira uko. Nkiriko ndarondera nahebuye, nsanga telefone yiwe yaguye hasi atabizi, kandi nsanga umukobwa yakunda cyane yamwandikiye. Ndavye neza nsanga mo ya majambo umukobwa yamukatiye ati, iyo ukeneye inzahabu uja kuzimba mu misozi, iyo ukeneye petrol uja kuyimba mu myobo yayo, iyo ushaka ijuru usoma Bibiliya, iyo ukeneye urukundo naho uja kururondera iwanyu kwa nyoko wawe. Numva ndababaye cyane, nca ndamuraba mu maso ndamubwira nti, ibi ni ibintu bisanzwe byagushikiye. Icambere nuko utari uwa mbere, natwe byaratubaye ko kera. Ica kabiri naco nuko iki ari ikintu ciza kibaye mu buzima bwawe. Nimba ushaka kuba umugabo koko, ntukwiriye kongera gutesha umutwe n'utuntu duto duto nk'utwo. Kireka nimba ukeneye ibindi bibazo bikomeye biruta ivyo, ngo ukure neza mu mutwe kuko navyo birahari. Impamvu je nawe turi hano nukugira ngo twiyubake, twegere Imana nimba twobishobora, twubaka umubiri, tugire amagara meza, tujye neza, turondera amafaranga. Muri make nukugira ngo twimeze neza. Ivyo nivyo bikwiriye kuba ivy'imbere mu buzima bwawe. Utwo tundi tuntu duto duto nko guhebana, gutsindwa mu maekipe mufana, amashanse ngo wabuze muri betting, ngimyaku n'ibindi bintazi, bikwiriye gufata ikibanza c'inyuma. Nta birenze rero, weba busy, buri umwanya urondera ico gukora, kosora ibitagenda muri wewe. Ikindi gihe uwundi muzokundana niyaboneka, uzorabe neza kaje kuzuza ubuzima bwawe, apana ubuzana ibibazo. Nuwo nawe niyagenda nta vy'intuguta, uzoce wambara neza usubire ku kazi, kubera ko iyo ukeneye inzahabu uja kuzimba mu misozi.